Urwondo n'amazi aretse birangwa mw'ibarabara rigana kuri kaminuza yitiriwe ikiyaga Tanganyika birateye umutima uhagaze abanyeshuri bahiga n'abene gihugu bo mu micungararo yaho. Dusabe Abdul yiga kuri iyo kaminuza avuga ko ibikorwa vyo kubaka iryo barabara bitanguye ibintu vyaciye biyangara bitewe no kumera nabi kw'iryo barabara. Ivyo bintu vy'uko umengo ugenda n'amaguru bitokunda ko haci bisa nkuko vyarononye bikaca bituma abantu dusigaye ducerewe ugasanga n'abatahora bacerewe basigaye bacerewe. Nayo kubwa Evariste Ngayimpenda atwara iyo kaminuza ukumera nabi ko amabarabara y'imigenderanire aja kuri iyo kaminuza kwateye ingaruka mbi kuri iyo kaminuza. Ingaruka niyo kuko bwa mbere bwobwo biranamaze gushika simwe kandi si kabiri ugasanga hari icigwa kitatanzwe kubera abanyeshuri bitavye babaye bake cane kandi hari basanga bifatanye n'iryo barabara. Ubwa kabiri ngaha hora hari haza abana benshi cane mw'ijoro baba basanzwe biga ngaha baba basanzwe baza kuhigira biga mu mashuri atandukanye ku rugero rutandukanye haba ari mashuri mato mato haba ari mashuri yisumbuye ariko urabona nk'ubu ku mugoroba ntabo hasanga kubera ko hasanzwe no ku murango hakibona hagoye umva mu joro bicika ibintu abakozi baca basiba cyangwa bagacererwa ntabwo twashaka gutera ababijejwe ibyo turazi ibikorwa biragoye muga naho bigoye nibaza ko bashobora n'iburi kurondera mu gihe bariko barakora bakarondera inzira y'abagenda n'amaguru. Ivyo biruko mu gihe ibikorwa vyo kubaka iryo barabara byatanguye kuva mu kwezi kw'icenda k'uyu mwaka ariko hakaba atakirakorwa kiboneka.